Yesu n'umwami. Igice cya 65 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Turasoma mu izina rya Yesu. Muhabonye ku murongo igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo Uhoraho abarira Aburamu, apana Aburahamu, yarakitwa Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Kabiri, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Cyo ni cyambere, nzoguha umugisha. Cya gatatu, izina ryawe ndarigira rurangiranwa. Icya kane, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. No, reka ndakubwire, nimba ari wowe uza kuvuga amen, nimba atari wowe uca wikawusha. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Acari igihe murazi ko turi mu kwezi kw'amasezerano, Imana yari itanguye amasezerano na Aburamu. Aburamu bisigura ngo se, ngo umupapa ari hejuru. Mugabo mu nyuma Imana cimuhindura Aburahamu bisigura ngo se w'amahanga menshi. Amen. Yari umupapa ari hejuru, mugabo iramuhindura imugira se w'amahanga menshi. Amen. Kandi buriya Aburamu yari umuhungu wa Tera, bavukana n'abahungu batatu. Mu bya kera rero buriya abadamu ntabwo babaharura, mu mbabarire ntibabaharura mu abadamu mwe, baharura abahungu gusa. Kandi buriya Aburamu yari umubuzukuruza bo kwa Shemu. Shemu akomoka kuri Noa. Twariza abahungu batatu ba Noa, hari Shemu, hari Hamu, hari na Yafeti. Abariho Imana ivuga ati wewe nzokugira ihanga rikomeye cyane kandi rihambaye. Imana imubwira ngo va mu muryango wa so, uve mu ntara y'iwanyu, uve mu guterekera kw'iwanyu, uve muri kamere k'iwanyu, uve muri vya bindi wari umenyereye, uve muri zanjye wari umenyereye, uve muri gakondo wari umenyereye, ugenda ahantu nzokubwira utaramenya. Aburahamu agira ukwizera kudasanzwe ko kwizera Imana ikamubwira kuja ahantu atazi ahariho. Aburahamu amaze kugenda, Imana imugerera i Kanani, agenda ajanye na mwene se wabo yitwa Loti. Bagezeho, kubera Aburahamu yari umutunzi, vuga ngo yari umutunzi. Aburahamu kubera yari umutunzi, mu byo yari atunze byinshi, na mwene se wabo nawe aratunga, abaragizi cyangwa abakozi babo batangura gutata, bapfa amariba, bapfa utuntu duto duto. Maze Aburahamu abwira mwene se wabo, ariwe muhungu wabo, amubwira ati rero sasa wereka nkwere, wewe genda ufate ahantu hamwe, ushimye mu kiyaya jenja ku misozi, niwashima ku misozi jenda aja mu kiyaya. Loti araraba ati haki ya Mungu, mu misozi wa hari abantu badakunda imisozi murabizi. Hari umuntu ubwiye ati duga ngaho kundagano, amanuka amaguru yavyimbye ara wowe umubwira ati turagwaye inzu yagusa yo gupanga hariya yagusa, wibere ngaho mugasama nzuki canke aho haruguru gatonya mu Nyambuye, nashobora kugenda hashitse. Bwana sade sana. Loti aritegereza ikiyaya cyari kirimo amazi, kirimo ibyatsi byiza, atavuga ngo jewe ngiye mu kiyaya, nawe duga ku musozi. Aburahamu yishimira ku misozi. Mugabo muri cya kiyaya harimo Sodoma
muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.